Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, avugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye arabana n'urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, aho hari umukozi wo mwiperereza watubwiye ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba. Uwo mukozi wo mwiperereza akaza yemeza ko ibyavuzwe byose kuri Generali Arengiyome Bunyoni ko ari ukugira ngo Ndayishimiye amwangishe abanyagihugu. Mu by'ukuri Generali Arengiyome Bunyoni nta kosa na rimwe afise, uretse ko Perezida Evariste Ndayishimiye yapfuye nawe ikintu kimwe kandi gihambaye kinateye ubwoba, cyerekana ko abategetsi ba CNDD-FDD nubwo birirwa bahenda abarundi ngo bashize Imana imbere, mu by'ukuri ntibigeze bashira Imana imbere nk'uko bakunze kubigaragaza imbere y'abanyagihugu. Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni barapfa umupfumu ukomeye cane usanzwe ukorana Ndayishimiye. Generali Arengiyome Bunyoni yaragerageje kumuhindukiza kugira ngo amenye by'ukuri uwishe umuhisi Petero Nkurunziza, kuko hari amakuru ariko aravuga ko uwo Petero Nkurunziza yishwe n'uwo mupfumu kandi abitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Generali Arengiyome Bunyoni nk'umuntu wahoze ari umugenzi kandi ari somambike w'umuhisi Petero Nkurunziza yarakoze ibishoboka byose kugira ngo amenye icyahitanye Sogo nk'uko abarundi bakunze kubivuga, ndetse n'abatari bake bagakunda kubyemeza ko ari we mugabo w'ijunja n'ijambo wabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku ntwaro ya CNDD-FDD, aho benshi n'ubu basaba ko yagaruka kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashoboye, ariko nanone bakisanga bidagishobotse kuko yamaze kwitaba umukama. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko byanze bikunze CNDD-FDD yageze ku mfiro, kandi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashobora kumarira abarundi mu gihe yaba ari we koko wahitanye umuhisi Petero Nkurunziza. Bunyoni icyo yashakaga kumenya ukuri koko ndetse n'ubushobozi uwo mupfumu afise butuma ashobora kwica umukuru w'igihugu. Mu by'ukuri Generali Arengiyome Bunyoni nk'uko yabisobanuriye nta mugambi yari afise kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye, nta n'umugambi yari afise wo gutembagaza ubutegetsi, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ko Generali Arengiyome Bunyoni ariko ararondera uwo mupfumu, ubwoba bwaramwishe atangira kujugumira, abona ko umupfumu amenye ibanga akabwira ibyo azi Generali Arengiyome Bunyoni ibara ryaba riguye, kandi ko byanze bikunze abagumyabanga bamuhitana. Ariho mwabona Perezida Evariste Ndayishimiye agerageza gutangura kwangisha abarundi Generali Arengiyome Bunyoni, akavuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ari gutuma igitoro kitaboneka mu Burundi, ari gutuma isukari itaboneka, ari gutuma amafaranga y'u Burundi ata agaciro, ari unyegeza amafaranga mva makungu. Ariko icyatangaje batari bake nuko ibyo byose yamuvuze ko mu mwaka wa 2022 nyuma yaho amukuriye akanamufunga. Ibibazo aho kugira ngo bishire byagiye byongera kurushaho. Benshi bati ahubwo ntitwabonekaga, ni Bunyoni watumaga tuboneka, none ahavuriye mu mabanga akanapfungwa. Ndayishimiye rwose ariko aradukusanya akadukoresha ibyo ashaka ndetse n'ibyo yishakiye. Benshi rero baremeza ko icyatumye Ndayishimiye afata ingingo yo gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni mu by'ukuri atara kumutembagaza ku butegetsi, kuko nta muntu umwe utembagaza ubutegetsi, kandi mu by'ukuri suko ashaka kumwica, ahubwo icyo yashakaga kugira ngo akinge, yagiraga ngo abagumyabanga ntibamenye ibyabaye kandi ntibamenye ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, kuko yarazi neza ko Bunyoni amaze gushikira amakuru yerekana ingene Generali Evariste Ndayishimiye yagize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, byanze bikunze ibara rizaba riguye. Akaba ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo amucafuze, yaba mu bagumyabanga ndetse n'abarundi bose. Ibyatumye Ndayishimiye akora amaremetanya akomeye cyane kuri Generali Arengiyome Bunyoni
abarundi batari bake ndetse n'abagunyabanga bakamwanga bakavuga ko koko ari umunyamakosa, ariko aho baboneye ko atari wari warishe ubutunzi bw'igihugu ubu ngubu nibo bariko bararirimba basaba ko yagaruka naho afise amakosa, ariko ntiyigeze abicisha inzara nk'uko ubu ngubu bimeze. Ubu igihugu c'u Burundi kize kibura igitoro nk'uko ubu ngubu bimeze, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye uru rubanza rwa Generali Arenguiyome Bunyoni rwaba rugiye kumusiga mu kaga gakomeye cane. N'amakuru menshi ahambaye cane kwahawe n'umukozi w'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, umukozi uhambaye cane kandi iboneka neza ko yirirwa mu bagumyabanga, afise amakuru atari make. Benshi mu bagumyabanga bakaba basaba ko Bunyoni yagaruka ndetse akanazitoreza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 kuko biboneka neza ko ari ushobora kubogora ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Byose nyine tugiye kubashikiriza mwidonido rya makuru. Wecu busabwa nta cindi ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, akanika karyo keza ko kupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Unakoresha nyinshi kugira ngo abarundi cyane cyane abagumyabanga bamenye ikinyoma gikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe yarabapfunze mu maso. Abagumyabanga bakiriye gute bijanye n'urubanza rwa Generali Arenguiyome Bunyoni? Iki ni ikibazo gihambaye cyane, byasabye ko turondera umuntu ukora mu iperereza kugiha ngo aduhe umuco kandi atwereke uko ibintu byifashe mu bagumyabanga, uretse ko na benshi baturondera kugira ngo baduhe amakuru kuko bazi neza ko iyi mboneshakure yacu ikurikirwa n'abarundi batari bake, yaba bari mu gihugu c'u Burundi ndetse bari hanze y'igihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya urubanza rwa Generali Bunyoni, babanje kunyegeza bimwe mu biruvugwamwo na cane cane ibijanye no gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amagendegende. Ibi byatumye abanywanyi ba CNDD-FDD batemera ibivugwa mu rubanza rwa Generali Arenguiyome Bunyoni. Hano tugira tubasangize ubutumwa bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara, Mathias, ajejwe gutororokanya amakuru mu makomine amwamwe agize imwe mu ntara z'u Burundi. Mu butumwa yaturungikiye aremanga ko ari umukozi w'iperereza. Ibyumviro yadusangije byerekana uko abanywanyi ba CNDD-FDD ku rwego rwo hasi bariko barakira urubanza rwa Generali Arenguiyome Bunyoni. Muri rusange babona ko Bunyoni na Ndayishimiye bariko baranyenyurana ko muri byinshi Bunyoni abesherwa, ahubwo ko bapfa umupfumu bari bahuriye ko bose uko ari babiri. Mathias aradondagura ndabaramukije cyane, hama njewe kubwanje murabizi ko atamenshi mvuga naho mukunda kunyagiriza ubwicanyi, ariko nubwo mubivuga turabakunda cyane kandi turabakunda cyane. Kuba umukozi w'iperereza ajerwe gutorokanya amakuru ntibisigura ko natwe twoba abansi, oya. Gusa ikinyamakuru cyanyu ndetse n'imboneshakure yanyu Shiramatsiko TV na twebwe kiradufasha kandi turayikunda cyane, nuko ucushiramwo agashavu n'inzigo mu kubivuga kandi ukavuga byinshi byiza wogerageza, kuko ibinyamakuru byawe birabwa na benshi kandi bikiza benshi. Turagukunda rero mu gihe uriko utabara canke utabariza abarundi, mu gihe utabaje utisunze amacakubiri y'amoko biraduhimbara cane. Mbe mu bantu ku bwanje nkunda urimwo. Ndafise umushefu antwara ngaha, ntiyigera akora atabanje kuraba amakuru watangaje kugira ngo amenye icyo akora. Ni ukuvuga byinshi dusangiza birashikira abategetsi kandi bikabafasha mu kazi ka minsi yose, ndetse no ku rwego rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu rwose uvuga kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV birafasha cyane. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa umupfumu bahuriyeko. Ku bijanye n'urubanza rwa Generali Bunyoni ku kibazo cyo gutembagaza ubutegetsi canke kwica umukuru w'igihugu, Ndayishimiye sibyo, ahubwo ni ukutavuga rumwe mu butegetsi bari basangiye kandi no kutavuga rumwe mu kurwanira umupfumu wa Ndayishimiye. Bunyoni yashakaga kwigarurira kugira ngo amubaze ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu by'ukuri Bunyoni ntiyarondeye umupfumu kugira ngo yice Ndayishimiye, ahubwo yamurondeye kugira ngo amubaze koko niba ari we wishe umuhisi Petero Nkurunziza kandi arabe ubushobozi afise koko. Ibijanye no kuvuga ko yagira amwice hakoreshejwe uburozi sibyo na gatoya, ahubwo amarwi yadusumira bahuriye ku mupfumu umwe bose, kuko uwo mupfumu yahora ari umupfumu wa Ndayishimiye niho yaciye ahava kwinubana
nico gituma banse ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro, banse kumuramaza ndetse banze no kuvuga amajambo ashobora kwereka abarundi ko CNDD-FDD nubwo yirirwa ivuga ko yashize Imana imbere ariko ikorana n'abapfumu ndetse n'abarozi. Ndazi abandi bajenerali banyegeje amafaranga menshi muhira, hama ibijanye no kumwagiriza amafaranga atungiye muhira, njewe ubwanje ndazi abajenerali nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro, nabo nibazi babasake barebe ko batayabasangana. Kuvuga ngo ibyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki generali ntigurirwa be na generali Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko agira atembagaze ubutegetsi bwabo. Ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo ni inyinyurana ryo mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hama ibisigaye twosaba ko mwokomeza gushira ukuri ahabona kuko ntibyoroshe, ariko mubikore mutarabye amoko, ahubwo muharanire agateka k'umurundi uwo ari we wese. Turabashimira cyane ngaha imurambya kandi turakora ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa mutanga tubukorere ko kugira ngo tugire abo dukiza baba bagira bicwe. Icigwa kiri muri buno butumwa bwa Matiyasi, hano twakoresheje amajambo Matiyasi yanditse, twakuyemwo ibyotuma amenyekana uwo ari we. Nihajya mubona hasigara hasigara tutavuze amazina yiwe. Mu by'ukuri twanze kuvuga amazina yiwe kuko birashobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Kubona ubutumwa bwandikwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu byerekana ko abanyamugambwe boha bakira iby'urubanza rwa General Bunyoni nk'ibintu byakozwe n'iremetanya rikomeye cyane, bigeze aho batemera ko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi, ahubwo ko ari inyinyurana riri indani mu butegetsi. Iki kivuga c'umupfumu Ndayishimiye na Bunyoni boba bahuriye ko kirimwo mu nkuru turiko turabategurira ijanye n'ibivugwa muri audience sentare Ntayinyuzwa yanse ko abarundi bose bamenya. Ido nido tuzoribaha vuba mu nkuru turiko turabategurira. Gukora mu gipfungu ntibifasha ubutegetsi na gatoya, ahubwo bigwiza ibihuha mu gihugu. Ikintu cyo kiboneka cyane muri buno butumwa nuko Bunyoni yaramenye gukoresha amajambo abanywanyi ba CNDD bumva n'ingoga kandi batahura byihuse. Uko benshi baremanga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye yamuhemukiye ku rugero rukomeye cyane, kandi benshi bakemeza ko mu by'ukuri Bunyoni atacaha na kimwe afise, ahubwo ko abafise ibyaha ari Ndayishimiye n'abari ko baramufasha gukora amakosa ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Hari abarundi batandukanye bagize ico batangaza kuri ibi biriko biravugwa ndetse n'ayo makuru dejeje kubahereza. Nk'ubu Matiyasi bakora mu iperereza ubu ndazi hariko barihana ibyaha bariko baramushiraho ibyaha bikomakomeye. Aho Imana irakunda Uburundi n'abarundi burya buzokira. Igikuru nuko bose batabibona kumwe kandi bose badashigikiye amanyanga. Rero umukama nawe akomeze afashe abarundi. Imana twashize imbere nimba twarayibeshe tureke nayo iduhinyuze, kuko biraboneka neza ko byanze bikunze ibintu bigiye gukomera mu minsi iri imbere. Mbese none ku rubanza rwaheruka gusasa kandi bisigura ko rwarangiye burundu, nta handi azungururiza. Nta magorwa asumba ayaba urimwo kuba uri umuntu kwitwa canke abantu bose bubaha muga ukirirwa mu bapfumu. Birababaje cyane kandi birateye ubwoba. Nta gihugu kizotera imbere abakitwara birirwa mu bapfumu, ubupfuma binjira mu bipfasoni ku mugaragaro. Nayo ibyo kuraguza mu bapfumu wapi, ahubwo dusabe bakamucapa bazoze kudukorera ibintu bikomeye cyane kugira ngo batabare igihugu cacu c'u Burundi. Ahubwo nari nzi ko wakoresheje izina ryiwe bwite, uwo yaguhaye ubutumwa amenyekanye byamukomerana. Iciza uzi gukingira abaguhaye inkuru, turabakingira ku rugero rukomeye cyane. Yatiga ntiyanamenya ibyo byose yakwandikiye, gusa Imana idufashe gufatana mu nda nk'abarundi ntihagire ibidutandukanya, kuko biraboneka neza ko ibiriko biraba bikomeye. Mutama wacu rwose turagukunda kandi nukuri uduha byinshi by'abadede, gusa baragowe. Jewe ndiko ndarabo ico bapfa ni butegetsi, kuko neva yazanye impinduka mugabo ntibyabandanije kubera akarwi. Rero urebye ibihitiye muri bo
byari agahomeramunwa, ubusuma, ubwicanyi, akarenganyo. Rero abo bose ntibera nabo boduhenda bagendana ibibiriya wapi, kuko nta n'umwe yigeze aja kuri radiyo atubwire ukuri kubera kuriko kuravugwa ndetse n'ibiriko biraba. Akagozi niyo mpamvu batakambara mu gahanga, turazi kahise ico nzi, baburana ibyo batazi, ariko bose bazashikirwa bageze mu buhungiro, nk'uko natwe batumye baduta tukomoka antacaha dufise. Akataretse kaba gasema, reka tubimenye byose niwe yabishatse ko bimenyekana, neva yamurekuya ntabyomenyekanye. Reka rero abishire ku mugaragaro, byose yama mu rusengero ngo mana none n'ibindi tuzobyumva. ahubwo rwose mugumye mudutohoreze, muduhe nawe ayo maudio tumenye ibirimo ndetse n'ibiriko biravugwa. Ubwo ni ubutumwa butandukanye bw'abarundi bari hirya hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu, bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ugiye kwikoraho, kuko abagumyabanga bari bategereje ko urubanza rwa Bunyoni ruhera neza, amaze bagakora ikintu cyo kumwihoraho, kuko barazi neza ko yamubesheye, kandi barazi neza ko umuntu wa mbere uzingamitse ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ari General Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije, turagumya kubatohoreza amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa muri CNDD-FDD, aho tuza kwibanda cyane ku biriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Guillaume Bunyoni, aho amakuru adushikira adahumuriza, aho tuza kubaha amakuru ajanye n'izo audio ndetse n'ibindi byinshi byavugiwe mu mwiherero biteye ubwoba, byerekana ko abarundi bonyine ari bo bwabo bafise imbaraga n'ubushobozi bwo gutabara igihugu cabo. Bitari ibyo, biraboneka neza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gufatwa n'umwanzi Sekibi, kuko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo birirwa bahenda abarundi ngo bashize Imana imbere, mu by'ukuri ntago bigeze bashira Imana imbere, ahubwo bashize Sekibi imbere. Akaba ariyo mpamvu Uburundi bugowe ayo bugowe uyu munsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.